Inshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu muri kumwe na Irene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Igituma ni ngaho uno munsi birakomeye, mfise inkuru canke n'inkuru novuga nti uruhande rumwe irababaje urundi ruhande naho iraryoshe. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 no mu mwaka w'ibihumbi 2015 naragiriwe ibakwe ryo kuja mu gihugu ca Israeli, nezerwa mbona ibibanza bikomakomeye, hanyuma ariko hariho ibitagenze neza. Naranditse igitabo gitoyi kandi naragisohoye nkoresheje ndagishishije mu nzu isohora ibitabo yitwa Oasis yo mu Faransa. Ico gitabo rero nico nje ngaho no munsi kwihakana, kubera yuko nasanze harimwo amajambo canke ibintu bivangavanga ijambo ry'Imana n'ibitari ijambo ry'Imana. Nkamenyesha ko ivyo je nabigize mu kutamenya, ariko ko hariho n'ababigira babizi. Hanyuma rero nawe nkumbure ushobora kuba wabigize utabizi canke wabigize ubizi, ntaco bitwaye. Uno munsi niwumva ijambo ry'Imana ugahindura, Imana izokubabarira kuko niko tubwirwa. Reka rero tuje kuri urwo rwandiko rudusigurira neza, rutwereka neza aho iryo tangazo nacishije ku rubuga, kandi nibaza ko benshi bashobora no kurwirabira bakarusoma. Narwanditse mu ndimi zibiri, mu Gifaransa no mu Kirundi. Itangazo rihambaye cane. Igitabo nanditse Shalom Israeli nagisanze kirimwo amahinyu, kikaba arico catumye nisubirako. Namwe maze kwihweza neza, mwumviriza intahe nyinshi, nkongera ngasoma ku bijanye na Israeli, maze gusubira gusoma ubugira kandi ijambo ry'Imana, nafashe ingingo yo kwisubirako ku bijanye n'igitabo nanditse kandi casohowe n'inzu igwiza ibitabo Oasis mu mwaka w'ibihumbi 2013, hamwe na kigenzi caco cahinduwe mu rurimi rw'Ikidagi. Ibituma vy'iyi ngingo nuko nasanze mu vyo nabonye ngatako nkandika, nasanze harimwo uruvangatirane rw'imico n'ijambo bivanze n'imigigwa inyuranye no kwizera Yesu Kristo yatuzaniye. Nanse kugobererwa canke kugira uwo ngoberera kuba umuyuda, nk'uko vyanditse mu Bigalatiya 2:14. Ijambo ry'Imana ryonyene rirankwiye. Mboneyeho n'akanya ko kwitandukanya n'amajambo adukwega kwegera kwitwara nk'abanyedini b'Abayuda. Ivyo navyo bikaba bijambura ijambo ry'Imana. Nkaba ngiriye ko nitandukanya n'amajambo nka Shekina n'amajambo bifitaniye isano. Muyasanze mu nyandiko zanje za kera, muze muyihoze. Nasanze nakoze mu kutamenya, nkaba nsavye imbabazi abo nshobora kuba naratsitaje canke narabereye kigwisha kubera izo zandiko. Nigiriye ko inama kuva ubu yo gufuta ahantu hose izi nzandiko zose navuze. Nibukije uwo ari we wese ko ibiri muri izo nzandiko bitari bibi vyose, ariko kutamenya kwatumye habaho ivyononekara. Niko umwanya namaze kuri rwa ruhome
rw'amaganya bita mille de lamentation, mu nyuma wagaragaje ukutagira amakuru ahagije urenze. Abaguze canke abakwiragije ico gitabo canke igice caco bose ndabasavye ngo bagarukirizaho bigeze, bishobotse babibike canke babite. Muhezagirwe muri Yesu Kristo umwami wacu, akongera akaba umukiza wacu. Nihire ninahazwe. Ego, aha ngiye ko ntanga n'umuco. Turakunda Abisirayeli, ntiduhakanye Abisirayeli. Oya, ni ubwoko Imana yakoresheje kandi ni ubwoko Imana ifitiye imigabo myiza. Turabasengera kugira ngo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, kugira ngo bamenye ko Yesu ari we mukiza wenyine. Gushika ubu ntibemera ko yaje, gushika ubu hari uwundi barindiye. Namye ndaba no mu nzandiko ngo ndabe yuko uwo barindiye ari umuntu yoba afise azoba ameze nka Yesu, nk'uko twebwe tumuzi ko ari umwami n'umukiza wacu, ariko nasanze atari ko bimeze. Rero turabasengera kugira ngo Imana ibagirire neza, ibatabare. Nashaka kugaruka ku bintu vyatumye mfata ingingo kandi nkemera kwicisha ngaha. Akarorero ka mbere ndavuga kuri rwa ruhome rw'amaganya bita mille de lamentation. Aho benshi baravuga yuko ari rwo ruhome rwasigaye kuri ya ngoro ya Salomo yari yarubatse, abandi bakavuga ko ari ni nk'umushinge canke igikuta catuma iyo shengero rihagarara. Ko hari ibibazo vyinshi, bivuga ko vyinshi. Ivyo byo byose Abisirayeli n'abandi bantu benshi sinzi baba bagiyeyo bakahasengera nk'ikibanza ceranda. Aho nyene muri urwo ruhome hariho udutoborotoboro batwaramwo amakete canke amajambo, ivyo gusaba, basaba Imana ngo ibatunganirize ibi na biriya, ibahezagire, ibagirire neza, bakayashira ngaho. Ubwo papuro bakabushiraho kandi bagaca bagenda. Naragerageje gukurikirana ndaba mu binyamakuru ingena bigenda, kuko utwo dupapuro ntitugumayo, kuko nta binogo binini biriyo, turakorokera no hasi. Umugoroba numvise baraza kuhakubura ngo bakabutwara bakaja kubuturira ku musozi. Ibindi ntavyo nzi, kandi abagutwara ni bande ivyo uko navyumvise s'abizera muri Yesu Kristo. Rero kuba jewe uwo mugirwa narawugize, nasanze atari ivyo, kandi ni benshi babikora, abakristo benshi, ariko n'ivyo gusaba imbabazi, kuko umenga biranyuranye na ya majambo Yesu Kristo wenyene ubwiwe yatubwiye ati ico muzosaba cose mukabisaba mu izina ryanje muzogihabwa, nimusabe muzohabwa, nimudodore muzohabwa. Muri Yohana 14:13, muri Matayo 7:7, gushika kuri 11, muri Matayo, muri Luka 11:9, muri Mariko 11:24 hatubwira ibintu ngivyo, kandi saho gusa ni henshi. Rero kwizera ngo natwaye isengesho mwibuye mu ruhome, none rero Imana ikibibona kundusha, ivy'ukuri na gatoyi. Ahubwo ni nko gusenga ibindi bintu. Hari ibindi bintu navyo nyene biteye amakenga. Hari agakofera biyambarira Abayahudi, kandi biri mu mico yabo, ariko ako gakofera ntigafise ico gahuriyeko na Yesu. Yesu ntako yambaye, intumwa ziwe ntako zambaye, ijambo ry'Imana ntirikavuga. N'abahinga niko babivuga, niko babigaragaza, kuko n'ibintu vyaje mu myaka ya nyuma. Yesu yaramaze no gusubira kwa Data. Hari ibimenyetso vyinshi rero kandi bihimbaza iyindi Mana, biri nko mu bimenyetso bikuru bikuru vya hariya muri kiriya gihugu.
nkabibutsa yuko mbere n'abayoboye biriya bihugu kuva muri bikukiye canke muri 48 atari abantu bizeye Yesu Kristo, atari abantu bizeye Imana. Egome turibaza kandi turemera yuko harimwo icari carahanuwe. Yego ivyahanuwe harimwo n'ibizokorwa na Satani canke abaja ba Satani, ivyo kugira ngo ntavyo tworinda gusubiramwo ngo tubihazaneko canke tubiharireko. Hariho n'ibindi bintu vyinshi nka bimwe umuntu azana n'amakado nk'ivyo bita za menora. Nagiye hariya muri idarapo ya Israeli ariko ndayishikanye mu Budagi nasanze ari ikintu citwa made in China. Mwumve rero muri China sindabizi ariko namwe nimuvyumve. Hariho rero ibintu vyinshi canke ugasanga vyanditseko kiriya kirimi cabo ntitukizi, ntituzi n'ivyanditseko. Jewe rero narazanye amazi ya Yorodani, narazanye ivu rya Yorodani, ariko kumva canke kugira ngo wibaze ngo ko nazanye amazi, ko nazanye ivu rya Israeli, Imana iri ngaha kubera iri vu, novuga ndiko ni nk'ubujuju kandi nibwo. Hanyuma twarazanye n'amavuta, amavuta amwe bita ngo nayo gusengerako. Hageze igihe iyo nsengeye umuntu nkabona umenga ndayakoresheje, mbona umenga yakoresheje ikintu gihambaye. Muri vyose rero ico nshaka kuvuga, jewe sinabaye umuntu abikora avuga ngo ariko arakora yaragize amasezerano. Nta kintu na kimwe nari ndabiziko, numva ko ari vyiza, ariko je novuga yuko kandi niko nabitahuye nanje nico gituma ndabikubwiye. Subira usubize umutwe ku gihe, subira usome ijambo ry'Imana, urasanga ivyo bintu ataho bihuriye n'ijambo ry'Imana Yesu Kristo yatuzaniye ari we mukiza wacu. Hanyuma hari ikindi kintu gikomeye, ni ya ngoro troisième temple de Salomo, ya ngoro ya gatatu ya Salomo iriko irategurwa. Hari abakristo benshi babishizemwo umwete mwinshi kugira ngo yubakwe, batanga uburyo no kubisengera babisengera. Nk'uko nababwiye mu vyahanuwe hari ibizokorwa na Satani canke n'abaja biwe. Iyo ngoro bariko baniganira kubaka kandi bazotegerezwa kubaka kuko yarahanuwe, niyo kugira ngo antikristo wa muntu yigira Imana azoza kuvugiramwo ngo jewe ni jewe Mana. None rero nawe mugenzi, mwene data, aho uri, sindabizi ico vyiyumvirako, ariko jewe nje numvise ko nanyuzwe rwose ko ibintu ataruhara twebwe dukwiye kubigirako. Bitavuze yuko dukwiye kubandanya dusengera ubwoko bwa Isirayeli. Abisirayeli baratubere, Imana yarakoresheje Aburahamu, yarakoresheje Yakobo, yarakoresheje Yosefu, yarakoresheje Dawidi n'abahanuzi benshi, na Yesu ubwiwe yavukanye, niba akarangamuntu zariho, yavukanye ubwenegihugu bw'Abisirayeli nk'umuntu, ariko tuzi ko yarimwo n'ubumana muri we. Inshuti yanje, ndakwandikira, ndakumenyesheje aya makuru y'itangazo. Si bisanzwe ubundi nta matangazo ngira ngaha kuri YouTube, ariko ni kubwawe. Si vyoroshe dukuza imbere yawe, imbere y'abantu uze kuvuga ngo jewe nagize ibintu nk'ibi niyumviye gutya. Abanyabwenge barashobora kubitwenga, kandi n'abafise ububayabaye barashobora kuvuga ati none vyamugendeye gute ko twari tuzi yuko umenga oya. Hariho kintu citwa abadayimoni, barakubesha kandi bakujana akayombekeye. Nta muntu n'umwe yaramfashe ukuboko kugira ngo nkore ivyo bintu. Mugabo nobamenyesha yuko hariho ibitabo vyinshi, mbere bimwe bimwe n'amabibiriya usanga arimwo, aba yaranditswe ku buryo ategurira abantu kuzogwa mu mitego nka bene iyo. Rero iyo musenga
musenge mu mpemu no mu kuri. Yesu abahezagire, ndabakunda cyane, ndabagumbiriye. Mwari kumwe na Irene Nahazwe, ego hano mu Budagi niho mva, murashobora kunyandikira canke mukagira kaga k'umugutya canke mugahererekana izi video kugira ngo n'abandi baze babibone bazihanahane, hanyuma bitume benshi bumva ubutumwa. Ico nipfuza muri kano kanya nuko wewe woronka agakiza, nuko hariho akarimbo kavuga ngo mugenzi ndakwipfuriza agakiza. Yesu abahezagire. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, ndagushimiye cyane kuri aka kanya umpaye kuko bana n'aba bene data nshikiriza aya majambo. Warakoze Mana kunyihanganira kugira ngo nshike kuri iyi saha nongere ntangaze aya majambo akomeye. Urakoze Mana uhoraho, nsavye ngo ukore ku mitima yaba bariko bumviriza izi video kumbure basanzwe baraboshwe n'ivyo, nabo ubabohore Mana. Ndagusavye ndakwizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.